Turayishimiye kuko n'uyu munsi iracahamagara abantu kugira ngo bave mu vyaha vyabo kandi abantu bakakira agakiza hanyuma bakabohoka kugeza no kuri uyu munsi bashikanye ikirenge mu ca Yesu. Uko yabatirijwe Yesu Kristo niko naba uyu munsi babatirijwe kugira ngo noneho babe abakristo bari mu rugendo bariko baja mu bwami bwo mwijuru. None rero dusome ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 3 ku murongo wa 13 haravuga ngo ico gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani aje kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe, ariko Yohana agomba kumwankira ati ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishura ati bikunde, kuko ari vyo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Aramukundira. Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona Mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Bunijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Twongere ko mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere, ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo w'8, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Yesu nashimwe. Yesu ashimwe. Naba bene data uyu munsi bageze ikirenge mu ca Yesu. Yesu yarabatijwe asanga Yohana ku ruzi Yorodani, maze Yesu arabwira Yohana ati nanje ndaje kugira ngo umbatize. Yohana ntiyanyarutse kuvyemera kuko yabona ahubwo ko ari we yarakwiye kubatizwa na Yesu, ariko Yesu aramubwira ngo bikunde kugira ngo ukugororoka kose gushike. Yohana yumvira ijwi rya Mpwemu yera aravyemera kubatiza Yesu. Hariho igitangaza canke ikimenyetso dusomye mu ijambo ry'Imana caciye gikoreka Yesu amaze kubatizwa. Ijuru ryaciye ryuguruka, maze haza igisa n'inuma ari we Mpwemu yera amuhagararako. Abari bakoraniye ngaho bose babona, abari bakoraniye ngaho bose bavyitegereza, maze rya juru ryuguruka haca havayo ijwi, abantu bose bararyumva rivuga ngo uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Yesu nashimwe. Yesu Mpwemu yera yaciye amuzako, ijuru riramushingira intahe ko ari umwana w'Imana. Aba nabo uyu munsi barabatirijwe, uyu munsi bacitse abana b'Imana. Nico gituma tugomba kubasengera kugira ngo nk'uko Yesu Mpwemu yera yamujeko. Mbere turasoma mu ijambo ry'Imana ko Yesu Mpwemu yera yaciye amutwara mu bugaragwa kugira ngo ageragezwe
Yesu yari yamaze kuronka izindi nkomezi. Aba nabo turipfuza ko tubasengera kuri uyu munsi kugira ngo baronke ubushobozi bwa Mpwemu yera, kuko uyu munsi baratanguye urugendo. Baratanguye urugendo rurimwo amageragezwa. Baratanguye kugwana urugamba. Satani ubu ariko arabona kuri we abandi bansi bagwiriye bo kumugwanya. Aba babatirijwe uyu munsi nukuvuga bahindutse abansi kuri Satani, kuko uko bazosenga kose imigabo ya Satani izosambuka. None rero tugomba tubasengere kugira ngo Mpwemu yera abaze ko babatizwe muri Mpwemu yera, kugira ngo uru rugendo batanguye bazogende barwana intambara nziza, bazogende banesha. Turabona mw'Ijambo ry'Imana hariya twasomye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa, na Yesu amaze kuva mw'isi ntiyavyemeye ko abigishwa biwe basigara batagira Mpwemu yera, ariko yaciye ababwira ngo mugende i Yerusalemu murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, ati kandi muzohabwa ubushobozi Mpwemu yera niyabazako, hanyuma ubwo bushobozi buzoce bubafasha kunshingira intahe i Yerusalemu, i Yudaya, ni Samariya, mbere ngo no kugeza ku mpera y'isi. Ubushobozi abigishwa baronse ico gihe n'uyu munsi nibwo bwatuvyaye twebwe tucika abana b'Imana, natwe turamenya inzira y'agakiza. None rero bene data mubatirijwe uyu munsi, twagomba kugira ngo umuntu wese yugurure umutima wiwe, hanyuma yisengere kugira ngo ubwo bushobozi bwa Mpwemu yera bumuzeko, bukuzeko muri kano kanya, hanyuma ugira inkomezi zo gushinga intahe, ugira inkomezi zo kuzoshingira intahe Yesu, aho uzoba uri hariya ku kazi, aho uzoba uri hariya muri quartier ubamwo, aho uzoba uri hariya mw'ishure wigamwo, aho uzoba uri mu bibanza bitandukanye no mu bihe bitandukanye, uzugira inkomezi zo gushingira intahe Yesu. Ati je ndi umukristo, narakishijwe, mfise ico nirata, sinshobora kwihumanya, sinshobora kwiyanduza. Niki kidushoboza gushinga intahe? N'ubushobozi bwa Mpwemu yera. None rero dusabe abakozi b'Imana babarambike kw'ibiganza, natwe tubasengere kugira ngo bahabwe Mpwemu yera. Bari baje gukorana, nta ndobeke yarimwo, Mpwemu yera niho yaza, atumwe n'Imana, mwami toma nonaha inkome ziza Mpwemu, umubatizo n'uyo, ubatize wese. Mana Data wa twese uvyagiye ahera mw'ijuru, turagushimiye uri Imana, turagushimiye iri teka uteye ishengero ryawe kuri uyu munsi, uyu munago mushasha winjiye mw'ishengero ry'Imana. Mwami wacu Yesu, turabasengeye batanguye urugendo bazohura n'intambara, urugendo bazogwana urugamba, batari kumwe nawe ntibokwishoboza. Turasenze mu izina rya Yesu ngo ubushobozi bwa Mpwemu yera bwururuke nk'uko bwururukiye kuri Yesu. Mana, iyi saha turaguhamagaye ngo ubwo bushobozi babuhabwe
mubatizo wa Mpwemu yera bawuhabwe. Mesiya ngwino wurutse bwabasha, Mpwemu yera ngwino wuzure umutima w'uyu musore, w'uyu mwigeme, w'uyu mukenyezi, w'uyu mugabo abatirijwe uyu munsi kandi atokwishoboza kugenda urugendo atagira Mpwemu yera. Wuzure imitima yabo, turasenze mw'izina rya Yesu ngo ubabatirize nk'uko abigishwa bawe muri ya nzu i Yerusalemu bahawe Mpwemu yera, batangura kugushingira intahe, batangura kuvuga ijambo ryawe batagira ubwoba, batangura kurinda amarushwa n'amageragezwa. Turabasengeye mw'izina rya Yesu, inkomezi bushobozi bwa Mpwemu yera bubururukireko. Egomeza ndimi z'umuriro zaboneka ku munsi mukuru wa Pentecote ziboneke mu mitima yabo, maze bagira izindi nkomezi zo kunesha kameremere, zo kunesha ibyaha no kugushingira intahe uhereye none kugeza umunsi uzogaruka kubajana. Turagushimiye Yesu kuvyumvise kandi kubikoze, tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Amen.